ndifuza yuko umuziki w'Uburundi utoguma hano, ndifuza yuko natwe hogeze igihe abatwe duhamagara bakazi no bakadutwara amamiliyoni 100 canke amajana, natwe tuzoshobora kugenda tukayinziza iwacu kugira ngo niburi nababandi bari kure yacu bazomenya ati Burundi kumbe burabaho, bitewe nuko natwe twatangwe kugira iki gusohoka, bakumva natwe impano dufise, bakumva na buri kimwe natwe dutanga ko gifise ico gisigura imbere yabo, nkuko natwe ivyo bakora bisigura ikintu imbere zacu. Gikuru nuko umuntu kwanza umanze ukamenya kwanza iyo wavuye, hama ukamenya nico utegerezwa gukora kugira ngo umenye niburi iyo uri kuraja ingene uzohaba. Byo kurikira muntu agendana umugisha, mugabo igihe cy'umugisha gukora ico kiba kirindi, nico kiba gisigaye. Umugisha ugira igihe, kandi kira kintu cyose kigira igihe gikoreyeko. Ntibivuze yuko ivyo ndiko ndakora byose cyangwa kungene ndirimba ari gihamana, oya namba, ariko nico Imana yashize muri jewe, kandi kigiye yansizemo ntegezwa kugikoresha kugira ngo ndacerekane mu bantu yuko ico nahawe ari ikintu gikomeye, atari ikintu novuga ngo ndagikoresheje uno munsi ngo ejo gice Shakespeare, oya. Ivyo ndiko ndakora byose shiramwe ishaka, kandi mbanzi ico ndiko ndategura muri kazoza, kandi mfise na vision ico ntegezwa kuzoba. Igituma ngira ishaka nkashiramwe n'inguvu nyinshi nuko nibuka iyo navuye canke ibyago nagiye ndacamwe kugira ngo ngere aho ngeze uno munsi. Hari umuntu afise kubona umuntu hageze akavuga ati bijya bintu bya muntu haroroshe, mugabo kira muntu agenda arahura n'impanuka zitandukanye, nubwo zitamwica mugabo nizimukiza zikamwereka inzira ejo yo kuja gukira. Gusa benshi bakunze kuvyita nko kumenga umuntu yahuye n'ibibazo mu gihe ariko aruka ku kintu kanaka ngo ico kintu umugambi wiwe ya namba. Kira kintu cyose kugira ngo ushikira keza kandi urakigura, kandi kugira ngo ushikire ibintu byiza mu buzima utegerezwa kwitanga. Kinyespira kandi kikanyereka ko ntegerezwa gukora ikintu gihambaye muri jewe kugira ngo mpunge bya bibi kwa gufatwa nabi, kwa gusuzugurika, kwa kugira iki, no kugira ngo ejo aho nzoba ndi biga naciyemo kugira ngo ngere ngaha sinzoze gusubira inyuma, kandi ngo usubire hamwe narindi ukundi. Kugira ngo ngere hano nafasabye ubufasha kenshi, nagenda hura n'abantu benshi, nkaca mu mabar canke mu ajya abantu z'ama snack bar yo ku micanga ku nkengera z'ikiyaga, dufate nka Black and White ajya na sport de sa séquence ajya narakunda cyane. Wasanga ndahagiye mvuye ku ishuri ugasanga n'umwanya wo kwiga ndawubuze, mugabo nkashima Imana n'uburyo nanabitora, kuko iyo nkiza ndananirwa ku ishuri abavyeyi ntitwari guhuza namba. Gusa ugasanga uri kurasaba umuntu akwemereye kugufasha, mugabo wa mu telefone mu gatondo akakubwira ngo nagomba gusonga ujya mu bara twari kumwe kugira ngo yumve ko nanje mfise amafaranga ntazogenda aransuzugura ukuntu n'ibindi byinshi. Ugasangana nabo bushoye kubona ko ico gikorwa ugomba gukora nabo bagikora kugira ngo ushoye kwemerera ko kuraba ko boshobora kugufasha bagushika nawe ugomba, mugabo bakagufata nabi, kuko nibyo mugabo umuntu ategerezwa kubicamo kugira ngo bimwigishe ico ategerezwa gukora. Mu mwaka wa 2014 niho natanguye kubona ko umenga byose biriko biraza pole pole, aho nari mfise indirimbo nyinshi nari namaze gukora na Amiri Pro, mugabo izo ndirimbo ntizasohotse bivanye nuko ikintu cyose kugira ngo kiba gifise umwanya wacu. Kandi ndamushimira ko ntigera nci intege, yambwira ati hari umunsi bizoza, hari umunsi bizoza. Mu ndirimbo zishika 8 twakoranye narosemo indirimbo 2 n'izindi twaza turakora nyene mu nyuma hajya no sakanya nkirirwa kuri studio kugira ngo ndabe ko iyo ndo sakanya nkarimba, kuko ni ibintu byambuza amahoro cyane kumva ko kumenga ndafise ico ngomba guserura, mugabo ntagira aho ndagiserurira. Mu 2014 Primusic iraba ndaja muri Primusic ngarukira muri demi finale, ngarukiye muri demi finale rero ngenda kwa Liza Classic yarakirino nja gukorana nawe indirimbo yitwa Wataturoga. Iyo ndirimbo turayikorana kweri irafata ikibanza mu mezi ashika nkane uko, mu nyuma acaduka ingorane mu gihugu, acarahunga no yari yemeje kumfasha ico gihe, acarahunga asubira iwabo Tanzania. Twabandinge tubana gutyo, akambwira tuzoza gukora, jeje nkambwira ati ndabihevye kubera ko nabona kumenga urugendo rwo kuva mu Gatumba kugera ino n'amaguru ntivyari byoroshe, kuko nubwo ari hafi mugabo si hafi gose, mugabo nubwo ho bari kuva mu Buyenzi ngenda mu Kanyosha umva naho nyine ni kure. Narabajya amasamvu gati aya masazo bari kuri studio nka 6 z'agatondo, hari umwanya zashoye kuvuga ngeze kuri Shaniki kugira ngo ndabe ko bwogera ndi mu bwiza ajya Amiri aragikorera kwa Alpha System. Kwa mu nyuma arahindura acaja gukorana na yakora muri iko canja hajya nza ndagenda kumuraba mvuye ku ishuri nkamupitiya, akantera intege nkavuga ati hari umunsi gusa bizoba, hari umunsi gusa bizoza. Burya ikintu cyose ugishizemo ishaka hari gihe kiza kikazana ibintu byiza, kandi ikintu kitakugwa n'igishoye kuva nko mugisha. Hama 2014 nyene ivyo bintu bimaze kwaduka camanza ndasubira inyuma cyane, ndamira nko bivuyemo,
mu nyuma ndakorana na Milipro kandi indirimbo yitwa Akelina, turakora indi yitwa Shogomanga yakoreye muri iko, byongera birazima gutyo ndaheba ndamera nk'ubihevye gato, mugabo naguma en contact nawe nkuko byari bisanzwe buri gihe. Nabona ko kumenga hari ikintu mbona ko kumenga ntigikurura abantu canke ndaririmba ikintu ntigikwega abantu, mugabo ca mvuga ati reka manze nicare gato, manze ndabukungene no kwiga uburyo bwo kugira ngo nkwega abantu. Ca nibaza kukungene mbona umenga abantu hari ukuntu bibagiye ibintu vya kera, ca mvuga ati bijya ibintu vya kera nta kuntu no bifata ntabishira muri kubu kugira ngo ndabico vyotanga. Ndibuka umunsi naza dukora irya ndirimbo Sindi Kibamba yamaze plus de 4 mois iri muri studio ya Iko, niyo twayikoreye na Amir ko indirimbo ndabona ko menga arayikunze, abantu bakambwira ati indirimbo twumvise Amir aguma twumvisha ngaha imeze neza, mugabo mu nyuma indirimbo irakwamanye namaze kuyisohora, mugabo mu nyuma indirimbo yavuyemo ikindi kintu, nubwo yashatse kugira amantuze amaretare yo kugira ngo ivuzwe, mugabo mu nyuma yaragaragaje ikintu kandi agishimira Imana, nongera ndamushimira na Amir Pro. Ntaje wahongeze ubu canke kuva na kera ndi umuntu namye nkunda Icon cyane, kuko nakunda inyifato yiwe, kuko ni umuntu w'abantu. Ikindi gikurikira agomba gukora ikintu kugira ngo agire ica Maria abantu n'isi, ko je ndiko ndabiraba navuga ati iyo ndiko ndagenda sindahazi Hazimana, mugabo ntegezwa gutegura preza yanje hama nkaraba no kungene ejo hameze, kuko hahise hanje ndahabona narahabonye kandi ibyo nacemo narabibonye. Ntegezwa kuraba kungene ntegura kugira ngo ejo nanje ngira ico nzokora kugira ngo niburi n'umuntu azokibona avuga ati by'ukuri naka yarakoze canke ico yakoze catanze ikintu kanaka. Ko ni ikintu ciwanje kindimo cyo kuririmba, kandi ibintu nakuze bindimo sivyo novuga ngo nabibonye ku muntu ndavyiga, oya namba ndumva yuko menga sishuye kuba out of music. Ico umuntu ategerezwa gukora nka jewe ndafise kuvuga ati ndatanga ingufu zanje mu kuririmba, bo nkagira amarecherche yakujya no hakuno kugira ngo niburi nituguma hiwacu tubinjiremo kujya bagenda barinjira mu bandi tukinjira namwo, nituvuge ngo je ndabonye ikintu kuri naka nkora next kuri naka cengo naka kubira kuzi ikintu nandi nce nkora kijya kimenyekane kujya, oya nkora nkaje mugabo hari ibintu ngenda ndakura ku bandi nkavuga ati nimba yakoresheje akajede kamezuku uya kagira kamezuku nkagashira hamwe mu bindi byose bizoza kumpereza ikintu kimeze gute. Yani ikintu cyose no kugira focus ku kintu ubona ati iki kintu ni nakizana kizoza gutanga ikintu ku buryo ejo ico kintu kizwa kivuye muri ico kintu nakoze kizovyara ikindi kintu ciza gusumba iki cari gihari. Hama ikindi naco kiba gibuze ni twebwe nyene kugira ngo dufate intambwe yo kugira ngo twese dusohoke, mugabo gusohoka navyo bisaba uburyo. Muri iyo ntumbero aho ngejeje je novuga ko ngejeje novuga yuko igisigaye ni indoto mfise, mugabo ikindi naco namagize gukora nukumanza kwanza kumenyekana hani wacu, kuko nibivuze yuko ushaka kumenyekana hanze ngo wanyu utahazi ngo ejo uwo hanze azokumenya namba, umanza kumenyekana aho uba, hanyuma ikindi naco gisigaye hagi aho uba nyene akabaro hazo gutuma no hanze bakumenya. Mu baririmbye bagenzanje canke batanguye kuva kera abo novuga nka bakuru bacu, ico ndabarabira ko novuga ko ari ikintu c'agaciro nyamukuru, nabarabiye ko ingene bakoze bagiye barakora kugira ngo bageraho bageze uno munsi. Mugabo nubwo bagiye barakora, mugabo hari ibintu batatweretse kugira ngo bizoshobore kutwereka twebwe kugira ngo ejo tugere ku rwego twifuza gushikako. Nk'akarorero turavye nko mu bijanye n'ama featuring yo hanze, gusohoka umuntu agasohoka hanze akagenda par exemple agenda gukora featuring no mu Tanzania canke mu Nigeria, Burundi, Ice Prince Amani. Ivyo ni ibintu byari gutuma muri bajya bakuru bacu biyo bakibikora ubwa mbere, natwe twari dufise urusha kugira ngo uno munsi natwe dusohoke hanze kugenda kubikora, kuko nibo bari kutwugurura inzira no kutwereka no gutanga rijya zina ryabo, rigatuma natwe kuri rijya zina ryabo ariho twurira kugira ngo tugere ku rwo rwego twifuza gushikako. Ico nico kintu ca mbere novuga ko negura muri ivyo, mugabo ndazi yuko kira kintu cyose gifise inzira yacu, hari umunsi bizoshoboka. Ego mfise kuba nkuze ku myaka, mugabo ndacara umwana, kandi nimba no bandiko ndakora no munsi nkabona ko mfise 6 ntaho ndagira, ndaca mfise indoto yo kugera ku kintu ipfuza gushikako, kuko hari umuntu ufise uri hanze kubona ati ico mpeza nkagera hagashitse, mugabo harundi navuga ati icoma je nanje kugenca mvuga ati icoma nkagezaho nipfuza gushika canka hari naka. Urumva mu buzima ico umuntu ari karakora ntaba satisfait, agerageza kubandanya arondera kugira ngo niburi
amenyekane ku kintu kanaka canke azosiga umugani kanaka. Ikintu nyamukuru utegereza kumenya no kutegereza kumenya kubana n'abantu. Utegereza kumenya ko uzogira abansi, utegereza kumenya ko uzogira abakunzi canke muri bagengere bigira abakunzi aribo bansi bawe. Umaze kumenya gukora ico mu buzima bwose ndazi ikintu cyose kiba easy. Yego. Gusa utegereza kuba umunyamahoro. Nkamenya yuko nimba umuntu haje nubwo mba ndamuziki kibi gusa ndafise ingorane nimwe ndakubonye iki kintu simpora. Ndagukwega ku ruhande nkakubwira kugira ngo umenye ko ndakuzi. Kugira ngo aje no abandi nk'ibikora uzumenye gusa ndavyirengagiza kubera ko ndabizi. Ukumenya kubana n'abantu ni ca kindi kwanza utegereza kwanza kumenya ko hari abantu babi, hariho n'abantu beza. Hari abazogushigikira hari n'abazokwipfuza kuguta mu manga. Ivyo umaze kumenya ko bibaho, ucugerageza kumenya ingene uvuga, umenye kugerageza ingene ukorana ibintu n'abo bantu. Swate barafise ko ari nk'abagenzi baca ngabona n'umuntu musangiye ibikorwa. Kuko kenshi ibintu by'umuziki ni ibintu nkunze kubona nasanze canke nabonye kenshi ari ibintu biri nk'ibintu by'amakonflikt cyane. Mugabo maze kumenya kubana kungura afise kumenya kubana nabo ugasanga n'urya muntu yo kwipfurije ikibi nawe umwigishije kumenya kubana n'abandi nakabyigisha uwundi ugasanga na muziki habaye amahoro kandi tukagera kuri kimwe twipfuza gushikako. Umuziki uramara ikintu gikomeye kuko ikintu nyamukuru nabonye nagenda hura n'abantu batandukanye, nagiye ndiga ku bantu bameze uko abantu bameze kuriya. Kindi gikurikira umuziki wampaye umuryango ko MA n'umuryango. Kandi mu gihe ushoye kubaho utagira aho wegamiye canke mu gihe ushoye kubaho utagira umuntu ashoye kuvuga ati icara tuganire ikintu kanaka canke dukore bishe kanaka tugico dukoze kugira ngo tubonekane ku kintu gifise ishusho nkiyi. Aho kuri no sinzi ko buri nk'umuntu. Mugabo mu gihe muri kintu kimwe kuko abantu benshi mubaye ikintu kimwe mugakora ikintu kimwe gitanga ibitangaza byinshi mu bantu kandi bigatuma mwebwe mumenyekana ku kintu kizobatuma nejo mubi ikintu gikomeye. Bo kubijanye n'uburyo sinoja ngaho ngo mbeshe nta buryo buhagije mfise mugabo uko mbayeho ndashimira Imana. Umuziki wo butampereza amahera nk'ubyo noba nipfuza gukora ugasangana ndayaronse mugabo sindi satisfait nayo kubijanye n'ukungene ibintu biba bimeze. Mugabo ndashima Imana yuko connaissance ni hambaye cyane gusumba buri kimwe.